taza amakupure ngo yamurespekta kubera amahera ameze neza, bigenze nabi wankurira urwamo. Iryo jambo ni wari bwigera urigira. Mwari mubiziho ko ushobora gufata minenegwe mwene data uyu munsi umwaka uza ugasanga niwe umukeneye mu rugo. Rero kugira bigende neza bana kwiyumvira ngo Champions League narayitwaye, ubu naramushikanye mu rugo ni wangu impeta muri etat civile ariko abana bacu bariko baraba ibirobo. Ni bande bibuka mu professeur aje kwigisha ku isaha ya mbere mukabona ariko arabashwanira mutazi ico yabashwanira? Ni bande bavyibuka? Yes, ashimwe abagore bo mu gihe ciherezo nimwubaha abagabo. Iyo rero tubarera twakabwiza no kubaza Imana, ugomba iki kuri uyu mwana, tumwigishe ute? My dear, wewe wifuza ibyo bazokugirira n'ubundi yifuza ibyo bazomugirira. Mwese muje atanumwe afise icazanye, muje mwese murabasabye. Urupfu niki? Twebwe iwacu bandeze uko, muga kubera uwo nkunda tugiye kubana. Kristo mfasha ibi bintu ndabipfeko. Yumva baza kuba bariye 200,000 aca mugashe urazi ndakubarira reka gato amazi nayo nangaye umva ni 10,000 aca bugati she imbiriza she urazi tugende iyo nkoko ndayihitane ndayigure. Nibantu zawumva sindakwiyumvamo tuvana kwera we kuri wewe wakira umugabo ukani birambwiye ngo nujya. Ni kubera nyine turiko tuvuga ubutumwa muri kino kinjana kigoye bisaba nyine rezo soso. Nayibundi umengo jewe uno amakamera twoyakuraho kubera turariska kuronka abantu bari fake kubera amarezo sosio. Donc birashoboka ko umuntu aproviding aba papa, birashoboka ko umupapa atangirasiyo akariha minervare agakora inshingano zose mugatara urukundo rurimo. Hari guzosanga n'abana basigara ba materialiste kwera ibyo twabamenyereje ni kubagurira. Nguma niko nagenda indege niyatambona batambona abana nkaba naguza amakado baraza kuntahura fo ukacona abantu bose sukubaha ariko bubaha bijya bikogura kurakora. Aho rero ibinyuma byaje tuba amavuta nduba ego ubaha amavuta nyene ntunyubaje nukuri muco nshimira papa. Humura kuko nazobura kukugirira neza. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza. Shalom shalom. Namahoro mumeze neza. Ndashima Imana d'abord yashoboye kuba hano. Ndashimira n'umuntu umwe wese yashoboye kuba hano ngira ngo Pastor madushigikire ico Imana yashize muri Josh, ariko kandi twakire ico Imana iba yaduteguriye biciye muri iki gikorwa. Buriya nagiye gusanga ikintu kimwe rimwe arico cica amashengero, cica amavision atandukanye. Bakozi b'Imana turi ngaha nagira ndabibutse ikintu kimwe n'abandi twese turi ngaha. Nagira ndabibutse ko Imana uretse Kristo wenyene niwe Bibiliya ivuga ko yakoranirije hamwe byose muri we. Ibyo mu ijuru byo mu isi yabikoranyije muri Kristo. Mugabo muri twebwe byose ntiyabikoranije muri twebwe. Shatse kuvuga iki? Wewe urashobora gusanga yaraguhaye umutwaro w'iki kintu. Iyo ugeze kuvuga kuraba abagwayi kumva abantu bose bobibumvisha, ugasanga uwundi muntu ariko aravuga evangelisation umengo nico kintu conyene yovuga. Uwundi muntu ariko aravuga louange na adoration ukamengo nico yovuga. Rero ku buryo uzosanga umuntu atari w'Imana yahaye ikintu n'uwo mutwaro yumva umenga ibyo wundi muntu ni bito. Epo umubiri wa Kristo Bibiliya kenshi ikunda kugereranya
n'ingingo, les parties du corps. Bamwe n'intoke, abandi n'amatwi, abandi ni kimwe nigishobora rero kubwira ikindi ngo wewe ndakuruta. Umutwe n'ubwo use commande, ntushobora gusuzugura amaguru ngo wewe ugiye ndakweretse. Amaguru yoca avuga ngo nawe ni wijane. Iyo tuje nk'ubikorwa nk'ibi, Imana yahaye umuntu ikamuha kuvuga iby'imiryango, akumva ni hamarira yiwari, akumva ni umutwaro wiwuri. Abandi twese twabwizwa ko tuvuga ati kumbura ikintu Imana igomba gutuma uyu gishobora kugira neza umubiri wa Kristo. Nagiye gusanga ni ibintu biteye ubwoba. Uzosanga kenshi hariho meme de ministères zigwanyana. Quand un apôtre ahagurutse akavuga par exemple, twese Imana iratwereka, twese turashobora kubona, tefu ugasanga c'est pour minimiser le ministère prophétique. Uwundi yahaguruka gacavuga ati twese turi intumwa mu gishingo ca Kristo, ashatse kuminimiza iki ministère apostolique. Ariko ibyo ntibyakabwirizwa kuba ariko biri mu mubiri wa Kristo. Amen. Voilà, Imana iguhezagire Josh bwa mbere no kwa mwaranyumviriye ko hama reka bavuga tumwari gihe turandira gose, reka ninjire mu cigwa. Tugomba kuvuga ibijanye n'iteme l'amour et le respect réinitialisé. Mbanze mvuga iki kintu gato. Amateme yose yigishwa, nagiye gusanga kuri YouTube, kuri Google, ushobora kuhasanga amateme yose. Uzosanga 10 astuces pour devenir riche en 24 heures. Ushirongo. Ugiye kuri Google barakubwira ati ibintu bitanu kugira ngo udrage umukobwa ace yemera. Nuvuga ngo teme yose ushaka urayironka. Ikibazo kiba gisigaye ni ibintu byose turonka ni selo iciyumviro c'Imana canke ni selo ukwisi bona ibintu. Kuko ni byiza ko ikintu cyose kivugwa kigaruka ahantu ngo mbega iki ni iciyumviro c'Imana à l'origine, mbega uyu n'umutima w'Imana. Aho nico kintu gishobora kuba gifise amatanguro ca fondement y'ukuri. Imana ishimwe cyane. Mwibuke ni Imana iri kirabwira by example Moise kubaka ihema, yamubwiye ngo wubake nkuko wabironkeye kuri wa musozi. Kijya gicapo nyene wabonye wewe singo ndatangara. Ndiko nasoma itanguriro meme no kuri ba Nowa, ndiko nasubira mu itanguriro ukabona Imana iri kiratanga na detail y'umusumari uzoburehuko, idirisha ringanuko, igatanga utwo detail duto podi detail z'Imana yari ifise impamvu iri kirazivuga. Nowa yagira ace muri deluge umwuzure ubwato, no kuvuga ngo kunegrija ka detail gato gusa kari gushobora gutuma ubwato bushobora kwibira. Kandi mu mugambi w'Imana bwaruko abantu bose binjiye mu bwato babwirizwa kuguma bari hejuru y'amazi. Chaque fois ikintu gikogwa apana mu ciyumviro cya mu mutima w'Imana, amajambo ni menshi, sirtu abakizwa tweho turavuga sana, tunapenda mablabla la n'ama verse nibiki. Mugabe ikintu tugomba nuko tugaruka kuraba umutima w'Imana mu kintu cyose tuko turavuga. Mbe muri soirée de gala baravuga amen. Hallelujah. Okay. Ni teme nziza ibijanye n'umuryango. Umuryango niyo institute canke ugwego ntasubirizwa mu yandi ma institute yose. Here nabereke. Uyu mukameraman yaje gukamera kuko yavuye mu muryango. Umwigisha yagiye kwigisha kuko avuye he umuryango. Ni bande bibuka je sindi kwera ngira nje ni muto je nyene, ni bande bibuka
umuprofeseri aje kwigisha ku isaha ya mbere mukabona ariko arabashwanira mutazi icyo yabashwaniye? Ni bande bavyibuka? Kenshi twaca tuvuga ngo iki, ngo aho madamu ngo bazihanye ngo bazihanye na madamu. Mwari majambo ibintu ariko aradushwanira uri kuribaza n'amakosa twakoze l'année passée, nibyo dukoze ubunyene canke niki? Twese twaca twumva umengo hari kitagenda neza cabaye mu muryango. Pastori arashobora kuza akabataka ibivumvuri, harura yavuga ati aba Yesu ashimwe, abagore bo mu gihe c'iherezo nimwubaha abagabo. Ugasanga ibyo ariko arabivuga mugabo avuga ati icuma mwemera kemeza umugore wanje. Umushoferi atwaye imodoka, perezida yagiye ariko atwara igihugu, yaje ava mu muryango. Uwagiye gukora imiti mu muryango, muramaze kuja ahantu baka service ayico bajeje mu gukihashika umuntu kibaza avuye muri Somalia, mwashwanye uko ninyo nakwakiriye. Je uri mwemwe ca ndabaza ati namahoro ninde yagushavuje, aca yitora ikosa ngo abantu bo ngabaragorana. Donc ahashatse kuvuga ko umuntu wese avi yava aza avuye mu muryango, akora ibyo akora avuye mu muryango. Podire kwico kintu iyo kimeze nabi n'ibindi bintu bigenda bimera nabi. Wamwigisha aza kwigisha nabi, wa wundi agiye kubuza ubu araza gukora ibintu nabi, wa wundi agiye kudandaza arashobora gukora ibintu nabi. Kubera iki? Centre ni umuryango, kandi naryo gwego Imana yabanje gushiraho imbere yo kwishiraho amashengero, imbere yo kwishiraho ibyo dukora, yabanje gushiraho ikintu ciswe umuryango. Byumvikana ko umuryango ni ikintu cabwirizwa kuba, ari ngiye natwebwe abakozi b'Imana tudaha agaciro imiryango y'abantu, tugaha agaciro amashengero. Ariho hagiye haranava, ugiye kuri ama statistique menshi y'abana b'abakozi b'Imana, uza gusanga abo bana benshi banka urushengero. Banka urushengero, abandi bavuga ngo ni benshi, vraiment ni benshi. Nubu harabo duhura ati yo uri pastor, yo sengera abana bawe, yo jewe papa nakuze ndavyanka nubu. Donc ibi byose niko ndabivuga, iyo bitameze neza birafise ikindi kintu vyica kandi kitari gito. Haleluya, Imana ishimwe. Ingene turera meme n'abana bacu, sinzi ko mwibuka umukobwa wa Farao Imana imuha Mose. Atoye Mose yaciye arondera umuntu w'umugore w'umuheburayo, aca mbwira ngo ndondera umugore w'umuheburayo kazi yo shobora kunderera uyu mwana. Bijya bisobanura ngo uyu mwana nubwo byitwa ko ari uwanje, bajya abana bacu dufise nubwo byitwa ko ari gwawe, wewe uri kurerera Imana. Ndabikubwira igituma, ni kenshi abana bacu twifuza ngo abe muganga, muga mu ciyumviro c'Imana si muganga, mu ciyumviro c'Imana n'umupastori. Nukuvuga ngo shakfa niyo tubarera twabwizwa kubaza Imana niki wifuza ko dukora. Kanatsinda urabizi ko papa, urabizi ko Imana na mama mwamubonye mwese umunsi avuka, no muri ecography bababwira gusa twabonye ko ari garçon ou fille, ibindi ntabyo mwari muzi, muga Imana yo yari muzi. Pour dire ko ni ciyumviro c'Imana hama yarabahaye kugira ngo tumurerere. Iyo rero tubarera twakabwiza no kubaza Imana, ugomba iki kuri uyu mwana, tumwigishe gute, tumurere gute, wamuremeye iki, ugomba kwabiki. Nitwame imisi yose tuti no hagezeho kwiga ibi tukora ibi, hagezweho ibi. Oya, twabwizwa kuba turiko turavuga Mana n'igikorwa c'Imana. Rero ngoma ndababarire imbere ko ninjira mu ciko, uwo mugore wawe n'igikorwa c'Imana Imana yaguhaye. Uwo mugabo wawe
ni igikorwa c'Imana Imana yaguhaye. Uwo mwana wawe ni igikorwa c'Imana. Mwebwe mutarabaronka, na mwebwe ibi bibwizwa kwa muri mwebwe kugira ngo ejo mu muryango wawe umve ko ni responsabilité, ni tashi Imana yampaye kugira ngo mbeho ndiko ndayikorera. Muvuge amen imeze neza. Turi kumwe? Alors, mpere gatoyi ubundi no haba nkoresha umwanya munini. Okay, ngomba mpera hagatoyi. Mu bisanzwe banzane problematique. Mu bisanzwe gufata umuntu yavukiye Cibitoke uwundi akava Kirundo. Murabona iyo hari umwe wese abafise education yiwe. Arafise imico yo mu Kirundo, arafise ingene bayumvira, arafise ingene bakora, arafise ibyo bakunda. Uwo mu Kirundo, uwo mu Cibitoke nawe nyene arafise ukuntu arezwe, arafise hama kandi saba abavyeyi gusa babareze n'ababanyi n'imico yaho hantu muramaze kumva ngo ababo mutumeze uko. Murabibona ivyo bintu? Si ivyo gusa, hari ushobora kuba yarakuze aregwa n'abayaya, haje nabo nyene barakontribuwa. Nturataha ugasanga umwana wawe ariko aravuga uruntu. Tugo ninde yarukubari ngo ntuze Janine, urambabare nyimba hari Janine ngaha. Muriko murabibona? Umwe aho yakuriye bagize uko gusa aca amenya ico bavuze. Mama we yamuresheje igisure agize uko. Claude abavyumvise. Uni nawe yamenyereye ko bamwongorera. Abo bantu education iyo babanye hari ibintu byinshi bisa nibigoye guhuza. Nubwo byitwa bya bindi ko bakundana, muraza kumva aho shaka kugera ku rukundo no kubahana. Muri ibyo bintu rero hari ubudasa bwinshi. Uzogenda urasanga hari ibintu bimwe bigorana, hari bimwe bigorana. Nahora numva ari abantu bapfa Colgate, bamwe bayifyo iwabo aho isanze naho nyene ayifyo nda hagati kugira iveyo, uwundi bamwigishe ko ari guhera hasi, umwe bakabipfa ngo ibintu biranshisha ngo ngupfa ngo aho ufyonze. Ivyo bikaba intandaro, bikaba sibyo. Rero ibi ngomba kubizana hehe? Iyo tuvuga urukundo tukavuga na respect, mu nyemerere ndababarira, indero yose irafise ibintu byiza ariko irafise n'ibintu bibi. Indero y'ikirundi irafise ibintu byiza, irafise n'ibintu bibi. Indero y'ikirundi irafise ubupfasoni ariko indero y'ikirundi irafise ubujyajya. Iyi ndero yose rero twozana irafise defo, irafise n'amakarite. Mugabe indero kugira ngo habe urukundo no kubahana, standard yayo ni Kristo Yesu. Nico gituma Abanyefeso 5:22 bakavuga umubano wabubakanye, bavuga ngo bagore nimukunde nimwubahe abagabo banyu nkuko. Standard ni Yesu, standard ni Kristo. Munzani wa mbere atari Kristo, indero yiwanyu irafise byiza irafise na bibi. Cyo tuvuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko, mesure urupimo ni Kristo. No kuvuga ngo aho hantu tarahaza kwanza kumva ingene Kristo ari we standard yawe, ngo yango je ndumuntu ngo yango nk'umwana w'umuntu. Ibyo umwana w'umuntu ubizanye hari ibintu uza kwiyima, ariko ni wemera ati ndagomba iyi standard uru rugezo rwa Kristo, aho hantu butanguye agufashe kw'ibyo mu Kirundo no mu Cibitoke bishobora kunywana. Mvuze rero Kristo, mbere ko nza kuvuga l'amour. Imbere kw'iri jambo mariage, aya majambo M-A-R-I-A-G-E sinza kuyavuga yose, ariko imbere yuko bavuga amour ijya M-A ya kabiri. M ya mbere c'est la mort,
ngira navuze igifaransa. Me a r i a g e, iyo me ya mbere la mort, urupfu. Atarufu nta rukundo. Gacerere kararyoshe ndaje. Kristo giraronka ishengero habanje kubiki urupfu. Hama rero kubera urwo rupfu ngo rwagiye gupfuva urukundo dukunda. Karenda bizane muri sima busanzwe. Wewe nyakubahwa, warezwe hahandi, wagize mariage ku myaka 28 30 35, na wa wundi yaregwa hariya imyaka 40. Ibyo afisi wabo nibyo fisi wanyu. Wibaza ko ivyo bintu byoroshe kubisiga hamo umuntu mukanywana hatabanje kuba kwemera gufa kubyiwawe, la mort à soi-même. Uje kuba ku rugo d'abord uvuga ngo nshaka umugabo azoba ngirira iki, azoba ndigadiga, azoba amvugira poeme. Umugabo nawe ati sha twakoze tutagira abakozi, nshaka umugore azi gucopora, ndarota ibyana bizoba byumvira, bizoba kwera iki iwanyu abo muvukana bose byari ukuntu. My dear, wewe wifuza ibyo bazokugirira n'uwundi yifuza ibyo bazomugirira. Mwese muje atanumwe afise icazanye, muje mwese murabasabyi. Mwese muje muri iki nisaidiye, nta numwe aje gutanga, mwese muje kwakira. Aho hantu rero niho nabonye hagenda haraba ibibazo, kuko mwese yitega icuwa ndagira, uwundi yitega icu ndagira, nta ugomba kugira icakoze. Ahare niho hava urupfu. No kuvuga iki urupfu ni iki? Twebwi wacu bandeze uko, muga kubera uwo nkunda tugiye kubana, Kristo mfasha ibi bintu ndabipfeko, nubwo ari byo maze imyaka ndereshwa kugira ngo nshobore kubana n'uyu muntu. Ugo rupfu ruhabaye, la mort à soi-même. Ega ina Yesu yavuze ugomba kunkurikira. Principe ni nabanze yigira iki, yiyanke, yikorera umusaraba, ahanda nkurikira. Pastora tuvangiye kwere ivyo urukundo bizanye mu rupfu. Erega zikomanya amahembe kubera iki? Nta numwe yigeze yiga guseda. Oyaha yoba ngendeyeko, wewe muzi wanyu muri amanyama kandi muri yemera murabizi. Twiwacu turi biti biturikwa, turabene ingwe rero ibyo wase kubirekura uca bibaza ngo umugabo nawe azocagira iki? Wewe uri ingwe azoca balape agakwavu, utusanga nawe singwe ni intare. None ibintu bica bigenda gute? Hari umwe abwizwa gupfa. Rero tukobwira abana b'Imana urukundo rubanza urupfu kuri twebwe, kandi urwo rupfu Paulo yavuze ngo rukendera muri twebwe, rukorera muri twebwe, si igikorwa kiba rimwe, ni processus. Ndiga kugenda ndaseda, ndiga kugenda ndapfa kuri jewe. Ndabakorero gatoya. Twebwe hari periode twaciyemwo mu muryango y'ubukene bwambaye ikoti, ubukene original vraiment, pana bwo kwigirisha hamwe dushika ku itapi, amazi umutama yari afise pi, imiduga pi, handi nyama sikara mupanga ahantu hatagira amatara. Hama rero imyaka twayibaye mw'ivyo
harateye ikintu nagiye kuza ndakigundura ubu bamwimenya je bivuga ngo nimwisuzume kuko ari mwe mwiyizi hari ibintu ukora bivuye ku bintu kubikomere bimwe mutazi kwera ubwo bukene yari bya bindi ushobora kujya ubugari n'umunyu cyane ivoka cyane ibiharage mukabyongereza amazi no musi ejo isosi y'ibiharage murayibona hari ababibona okay. Hari abandi batabizi ntaco umufa nagombye bivuga hama donc kubera ubwoba ugasanga ari ibintu byo gucuja murabyumva kuziganya kuziganya irobo ufise abantu 8 nukuvuga ngo ifoko mudokora ntawe bizi byejo hama byabonetse mugirageje muziganya ivyo bintu bandugo bazokira mariage ivyari bwakire waguma ubona ati wari na marage sosi hama ibintu byo kuza umuntu arimenyereza inyama misi yose wapi hama basi ibyo naho tufunguye neza ibintu byo gusohoka rimwe madama akakambwira ati none nizi nazo pendwa nkuko byamye na mbere hose imere nk'ubu ntidusohoka na rimwe kumbe hagacaba jewe nagiye kuba sincere envers moi-même waburi kurarura kuja kuri beach ukaba waharuye igitoro ukaba waharuye ijya nkoko ukaba waharuye ajya amafiriti mbaye uraho wundi wewe baragiye na madamu baricara hama baca barakomanda hama bacabona prix madame ati sheri oya hinge gato nta kindi mutanga atari ico baramubwiye naco nyene yumva amahera yumva baza kuba bariye 200,000 aca mbwa sheri urazi ndakubariye reka gato amazi nayo nangaye umva ni 10,000 aca bagati sheri umviriza sheri urazi tugende iyo nkoko ndayihitane ndayigure tuyiteke kaza kwijya yose ku mahera makeyi mugabo arambwira oya sheri twagombye tugacemwo ibagira ibyo ntaco yandara ngo ya yose rero je nagiye gusanga dusohoka gake pakwera nabikunda muganda cari mwisedera rya kera aho niyumvira ivyeje umwanya wose havuga ati garuka umuryango ntukeneye monotoni ntukeneye vya bindi nyene harakeneye uko muhema urumva harakeneye utuntu tumwe utazi aho kwa muri comptabilité trigonometrie urumva ako ni kamwe mu tuntu twinshi intege nke zanje Imana ishimwe rero l'amour niyitangura imbere ko tuvuga l'amour kubera iki mwari mubizi mubirabe neza mwari mubizi ko umuntu yikunda murabizi uvyigira ku mwana muto muhe gisogoti uca umusaba aca kwima kandi ubimuhaye kajya niko kamerere ku muntu donc umuntu arikunda hama umuntu ariyemera rero iyo uje wikunda kandi wiyemera biragoye ko wakira ikindi kiri mu wo mubanye nukuvuga nta place iri vide muri wewe wumva wuzuye cyane twebwe abagabo bashinga ntahe muri ngaha ngira ni Pastor Lopez wenyene ariko abashinga ntahe twibaza ko tuzi byose mugabo ni jewe abari ngaha siko mumeze nabazodukurikirana kuri ya televiziyo hari gihe icumugabo avuze yumva ko ari Imana yavuze hari gihe gusaba pardon
wowe ubaye umunyantege nke. Hari igihe kureka iciyumviro c'uwo mubakanye umva umengo ni intege nke, mugabo siko bimeze. Kanatsinda ibita abafasha, umufasha n'umuntu agufasha ikintu utashoboye kwishoboza. Nawe uvuga ngo n'abanyantege nke, iyi meza yakunaniye guterura, naho kaba gatoki kiwe kadugije, no kuvuga uyu muntu arafise akamaro. Mana ishimwe. Okay, twabyumvise urupfu. Iga gupfa kuri wewe, kwishavu, ngo yatwebwe ngo deja na pinisho ziwacu, ngo baguha igihano ntuzoja muri Belgique. Igihano ciwa ntuzoja kwa tante. Yesu, nivyo bihano muzi. Ugacuza uzi ko umugabo nawe azoba ari byo bihanaguha aguhanye. Na vacances Dubai. Abandi Dubai bari kuri Facebook. Rero uri aza mu rugo nugo rupfu rubanza. Ha mu rupfu rero ubanje uko rugenda ruraba muri twebwe. Ni kugenda urabona intege nke zawe, ni kugenda urabona inkomezi z'uwundi, hama niko rero bigenda biroroha kumanifesta urukundo. Kandi ngomba ndababwire urukundo rero tuvuga nguma kuri standard ya Kristo. Urukundo mvuga ubwa mbere si urukundo sentiment. Kuko urukundo sentiment nayo majambo nyene mwumva sentiment ni sentir, mentir. Sentir. Mentir. Vyo numva urashobora kuvyumva no munsi turi vendredi. Ejo samedi kumva ntavyo wumva. Niba abantu zawumva sindakwiyumvamwe ubu tuvane. Kwera we kuri wewe la definition y'urukundo ni bigumba gumba ni sentir. Ivyo numva. Mvuga no munsi ndavyumvise kuri uyu. Ejo nkabona undi mu bogari chanson. Ngiye kuyundi nkabona undi mwigeme chanson. Niyerekeje bikunda tugora kubera iki turitiranya ko haza ubwa mbere sentir. Ibyo dusanta ibyo twumva nk'ibishobisho n'ibintu bihindagurika. Isufiye ko umuntu agushwanira, isufiye ko umuntu utumvikana, kintu simple ntabyo cumva. Ushobora uwundi. Ubwa mbere habwizwa kuba urukundo ni engagement ariko ni na sacrifice. Koma baze gato. Chombo cha Bwana. Nta bandi bakobwa bahari wari gutwara benshi none uyu yaje gute kubera iki umwe muri benshi cyane ugira ayo maso yawe nta bandi beza urabona mu gice nubarababona urumva none nyimba nabo bandi beza bahari wocugumura uri kuraraba no kuvuga quelque part si ibyo mbona gusa ariko hariho icemezo c'umutima narahisemwo ni nka kujya twavuze ngo ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje tubwira Kristo biguma byoroha hazi biki ni wewe mwami nahisemwo sibyo hari izindi nzira ariko nisemwe yindi nzira imwe ariyo y'ukuri ariyo Kristo ukavuga mu mutima iyo amour engagement amour sacrifice niyo rero kesha abantu baja kure nayo ivyuko tuzuru baye umwandisi akazuru karabesha ngo naho nirabura ndi mwiza ari ibintu vya ndabona ingene asa ndabona ingene ateye ibyo ni ibintu bihindagurika murabizi nivyo umuntu ntavyirengagiza cemera nka babandi ngwakira umugabo ukani ngo irambwiye ngo nujya wamuraba akabeze gute ngo Imana imbwiye ngo nuyo nyene
hari abantu bagize mariage akagira mariage n'umuntu adashaka canke simbuze ko abantu bose bamugaye batozigira. Urumva wewe uko umubonye kose ngo Imana niko yavuze, ni ukuri ko Imana kijya n'ikinyoma shemeje. Imana imaze guha Eva Adam yarashoboye kuryoherwa, aravuga yo voici l'os de mes os, la chair de ma, akagufa ko mu magufa yanjye, akara ko mu mara yanjye. Yarashoboye kuvuga poema aryohewe. Mugabo uramubonye ngo ni naka yambwiye, oya sibyo. Imana ishimwe. Rero urukundo mwumve engagement, mwumve na sacrifice. Kenshi ibi byagiye biravaho, nico ituma ama divorce aba ari menshi. Kubera iki? Ubwa mbere abantu ntibataye, ntibapfuye. Ngume ndabigarukana kuri Kristo. Murabizi ko ari ibintu Kristo gabasha baye Paulo ivyahora bimbera inyungu. Uyu munsi ndabyumvira ko ari ubuhombe kubwo kumenya ikibirengeye. Nta bantu ngamwuzuye Kristo yahombesheje ibyo mwakunda mutakibikunda, sibyo? Uyu mudeni arakunda kaziki unenganye gusa. Yesu mu Kristo twasengana kera hari indirimbo iraho yitwa Rambadina, Rambadina, sindikora bayibuka. Umukristo rero kwera azi ko abo bari kumwe bose baca bagukemeye. Musi umwe aragaca muga akigakunda acara yumva haraka intro kayo ramba mwizina ndayikemeye. Kristo yaduhombesheje, mu ntango byaratubabaje ariko mu nyuma byaraturyoheye. Dusanga amahoro yiwe n'umunezero wiwe, nibyo bisigaye biduhagije kandi ukumva bya bintu ntigifise n'insobanuro, sibyo? Niba rero hari ibintu Kristo yaduhaye gupfako, buriya no mu miryango uru rupfu niho ruhera. Ibya bugabo burigaba, siko bimeze mu rugo, mu muryango. Hama ibi nivyo bica biduha kumenya urukundo n'urukundo guwe. Si urukundo beshereza je muri kino gihe ni kubera nyene turiko tuvuga ubutumwa muri kino kinjana kigoye, bisaba nyene les réseaux sociaux. Nayibundi umengo je buno amakamera twoyakuraho kubera turariska kuronka abantu bari fake kubera ama réseaux sociaux. Uyu munsi turariska kubona abantu ngo papa ndakoresha, turariska kubona abantu umugore n'umugabo bafatanye kubera ifoto, batasema aje amalaika zoba ngahe na comment kuri Facebook. Eputa usange bya dans la réalité abantu bapfuye babayeho nabi. Rero ico Kristo, merci, ico Kristo ashaka ni nukuri ni ubuzima buri réel, n'ubuzima Kristo atanga, ishusho y'ukuri. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Urukundo batubarira muri 1 Corinthiens nihuta kubw'umwanya. 1 Corinthiens 13 ugiye kuraba, reka mvuge gatoyi verse imwe je crois gatatu cya kane, havuga ngo naho noturira notanga umubiri wanje ngo gaturirwa, ngo naho notanga ibyanje byose ngo nkabiha aboro. Ngisoma iyo verse nari nzi ngo bigarukira ngaho, ariko biratangaje ngene bavuga ngo ntagira urukundo. Guta umuntu yotanga ibyo afise byose, ntabitanze kubikindi kubwaboro, mugabo agacamanso nangwa akantu ngo ntagira urukundo. Donc birashoboka ko umuntu aprovidinga ba papa, birashoboka ko umupapa atangirasiyo akariha minervare agakora inshingano zose mugatara rukundo rurimo. Tugaruke rero, byumvikana yuko nk'uko Kristo Imana itamutanze kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga apana ibigaragara ubwa mbere ariko ibidafatika arico Kristo. Niko no mu rugo urukundo si ibintu dutanga ubwa mbere, ni twebwe ubwacu twitanga.
ni jewe mugabo niha umugore, n'umugore anyiha, ni jewe nitanga ku bana. Si umukate nabahitaniye, si ca kintu bakunda kuri ntuzi. Icyo gituma mugende mwanarize, hari uzosanga n'abana basigara ba materialiste, kubera ibyo twabamenyereje ni kubagurira. Abana ko exprima mu rukundo, munyumve, ni wewe warishe minerval, wewe wabaguriye ibyo bashaka, wewe babaguriye impuzu, ukumva biraheze, ukumva umwanya wawe ni muke, ukumva umengo ibyo watanze byasubiriye umwanya. Nagiye kusanga icari kinyoma Satani ariko arakoresha, kandi gituma n'ingo zisambuka n'abana bacu bataronka ibikwiriye. Umupapa kubera afise ibikwiye amahera, ashobora kumva umengo amakado yanje nza guha abana baraza kuntahura ko ndi busy. I'm a businessman, I'm a business woman. Nguma niko nagenda indege, batambona abana nkaba naguza amakado, baraza kuntahura. Tuzoba turiko turategura ejo abana nabo bageze mu ngo zabo, yo gutanga affection ibitaboneka, bazotanga ibintu. Halo, rimwe n'ishengero niko byagiye biraba. Nibuke nzana kompara ibitu bikompara na Kristo. Nituza kuri Kristo bwa mbere kubera ibintu aduha, tuza kuba kwa Kristo kuko ari bwo bugingo. Hama par conséquent hari ibyo aduha nk'abana biwe, muga si byo bya mbere biza. Turi kumwe gaye. Uru rukundo rero bavuga ngo naho notanga ivyanje, muga ntagira urukundo. Podi ku rukundo si ibyo bintu bwa mbere. Ni sourire yawe, n'umwanya wawe, ni sengesho ryawe, ni gutera intege kwawe, ni kuhaba kwawe, ni guhanurana, ni kugirana inama. Ni vya bintu bwa mbere na mbere bitagaragara, mugabo ari byo byubaka umutima w'umuntu. Ngoma ndababa ari ikintu kimwe. Mu bantu bubakanye bashambaze bande ikuye Ngozi, biramaze gushika uramubwira ko umukunda kenshi, biramaze gushika ukumva iryo jambo tori mubarira, haba habaye iki? Yamushabuje, sibyo? Mwumvirize ikintu, wa muntu ndisanzwe mbwira je t'aime hagisohoka kwera imitima imeraniye neza. Mugango iyo yamushabuje yumva iryo jambo tona risohora. No kuvuga ko je t'aime ifise insobanuro igihe imitima iganira, igihe imitima itari akomena ko n'iryo jambo ntirisohoka. Bishatse kuvuga ngo tugwanire urukundo ni kugwanira umutima w'umuntu ubwa mbere. Mvuze igishinwa birumvikana nyimba hari umwanya bitokunda ko ndarivuga, ni kuvuga ko iyo je t'aime igira valeur kuko imitima yacu inywanye, imitima yacu yumvikana. Rero urukundo tugomba bwa mbere ni nago Kristo yagaragaje kuri twebwe, nuko imitima yacu yayiganyije. Niho rero haza mu nyuma kuzuramenya ku exprima urukundo mu buryo bufadika sero umuntu umwe wese. Nibatsko ibyo mwoba mubizi uburyo abantu bagaragazamwo urukundo, harabagomba ma compliment, service, amakado, haraba toucher haraba hariho n'abandi
batari muri iyo migwi yose. Hey, bya bindi rero ngo nagiye kuri Google urumva bambwiye ngo bigenda uko. Umuntu wiwawe arashobora kuba ari special kuri Google ni wamusanzeko ni wige kumumenya. Turi kumwe urumva ngo bimeze uko unye ngo bose ngo bagira uko unye wiwawe si bariya bose. Rero muri kimwe Satani agwanya muri iki gihe nuko tutaronka imyanya yo kuba twenyene mu muryango. Arakora ibishoboka byose tube busy gikorwa c'Imana, muri business, muri ibi nabiriya mu mamanzi nibiki. Hari umukozi w'Imana kunda kumviriza yitwa Sanogo, we yakubwira ati twe turafise umunsi wacu na family. Ni umupastori w'abapastori afisa mashengero menshi. Abwira ati umpamagaye umunsi wanje n'umuryango. We yakoresha akagarura ati naho wo mbwira urumva ngo agira cikane ngo uzuriruka ngo umusengere mukozi w'Imana. Akubwira ati Kristo niwe yagufiriye, aragukunda kundusha jewe, ninaza hama bikayangara ngaha. Avuga ati mbanza gusaba uruhusha mada, umwanya wacu urabizi, utamaye uruhusha singenda, Yesu araza kumwiyokipa. Umpaye uruhusha ndagenda. Inyigisho iri muri tuvalorize umuryango nk'igikorwa c'Imana, tugwana ishaka. Hari akantu umwana wacu sinimwe ko namwe bahora babarira, uza wumva basha dushitse 17h30 tugira tuja kuri eglise par exemple, kaza wumva abonye dushika twitegura turabaha amayambi tugira twitegure ko mugira mugende Chatamo murasubiye kugenda. Ashitangura kwibwira ati twasarishije fo turaba hirya yejo ingene tubigenza rece tugumana nabo umwanya munini. Abana bo bazi ubwenge kare nta liberté d'expression yari ihari, uvuze igipasi ka babukubizwe tusigaye ntegeka rero wewe. Okay, reka nihute sindondogore. Okay, reka niruke gato kuri respect. Respect ikintu ushaka kuvuga ko twaritiranije kandi twarigishwe ibintu rimwe bitari byo. Twarigishijwe kubaha, par exemple ku bakozi Imana, kubaha amavuta. Kubaha amavuta, kubaha Bibiri ivuga ni kubaha icaremwe c'Imana, apana position. Ndabisubiremo. Iyo tuvuga abantu babigisha par exemple kubaha ngo amavuta, ni kwa kundi kwera amavuta yo muri no misi ana abakristo muradushira ku minzani ngo arahitinze muri no misi, ukacona abantu bose sukubaha ariko bubaha bijya bikoguri kurakora. Aho ni ibinyuma vyaje tuba amavuta nduba ego ubaha amavuta nyene ntunyubaha jewe. Ejo haje ubundi vyitwa ngo nkoresha hotel marahitinze, nzosura kubona bya bindi uzobona byabaye déplacer ahandi hantu. Umwe we yarantwengeje, urumva yarenganya ahantu aje muri Range Rover, abasiti bose abarashane yakoba karibu cyane agaca mwuguru abamutwengira bose, ahubwo bakwa kumuronderera bakure n'izindi muri parking yinjira rime kabira kamabona bamugirira uko. Musi umwe rero ngira imodoka yari yagize ikibazo acaza na Probox. Bo nditije Probox ndibagiye marke yari Probox ariko gasanzwe gose nyene. Ara klaxon d'abord kare bamubona atara klaxon ara klaxona baguma bicaye bako tushe batera inkuru barayibona baguma bavuga klaxona munyuma baraza mushaka iki ko parking izuzuye
ni wa muntu nyene ushaka ko parking izuzuye, umutima ati vyahindutse, none ko ari babasiti nyene byagenze gute, ntibigeze bakubaha ubasha imodoka. Muzokumva abantu bubaha par exemple yari ministre hose amaboko abiri bagukuye fresh uko fresh kubera iki? Le terme respect ni cha kindi Imana mwibuke Psalm 139 verset 13 na 14, ndagushima ko naremwe mu buryo wandemye mu buryo uteye ubwoba kandi butangaje, sivyo? Ijya valeur Imana yahaye umuntu, yagize inama mu butatu turema umuntu mwishusho yayo ase natwe. Ijya respect Imana yahaye umuntu, imwe yavuga ngo ibindi byose yejeje kubirema yavuga ngo ni byiza, ariko igeze ku muntu kavuga ngo ni byiza cyane. Ijya valeur Imana yahaye kiremwa muntu. Respect rero ngaha bavuga ni respect idafatiye kuri position umuntu afise, ni respect idafatiye ku byo umuntu ari karakora, ni respect kuko uyu muntu Imana yamu respect, ni cubahiro mu muntu kuko Imana yakimuhaye. Mumbi ico aho ngomba kugera mu rugo taza makupre ngo yamu respecta kubera amahera ameze neza, bigenze nabi wankurira urwamo, iryo jambo ni wari bwigera urigira. Wa respecta amahera yiwe ntiwigeze respect umugabo. Nibi tuza kwera Imana yaguhaye visa abaririmbyi ko badashusha no munsi figelegele uri kuratamba, ejo bagukubise rofi canke bakabibindi, abaririmbyi barasama baguma ngo duzi biganza kwera kiba ntiwigeze yabigeregere na za ntambo, ntiyari ivy'Imana yari vya visa. Donc si bintu bivindani, si respect se kubaha cyangwa urukundo ruvindani nibikogwa. Rero kubaha mu muryango nakabwizwa kubaha umugore pango umugabo pa kubera ngo ari umutwe gusa w'urugo, nakabwizwa kumwubaha kuko ni Imana yaramwubashe. Akabijya gace kaba Imana yamugize umutwe. Iyo ndabikora sindabikora nk'ukandamijwe, sindabikora nk'uri karabibwirizwa, ndabikora kuko Imana yaramuvalorisha. Hama ngeze ku mugore wanje na wene ndamurespekta, ndamwubaha kubera iki? Imana yaramwubashe. Mu nyonga z'Imana uwo muntu ni uw'agaciro. Arimwe muri babandi muri Yesaya avuga ngo nahevye amahanga, nahevye Egiputa ku bwawe. Arimwe muri babandi Yesu yabambigwa arapfira, n'uyo muntu arimo. Imbere ko tuza kuvuga ngo umwubahe nk'umutwe, umwubahe nk'iki, umwubahe d'abord kuko ari mwimbuto y'Imana, yarimwe mu shusho y'Imana. Ibi bintu tureke no mu miryango bizokuraho ubuntu bw'ubujyajya, ubuntu bwo kwipendekeza. Yo soir umva Imana ngo ndikondaniga Imana iragomba, mwari mubiziho ko ushobora gufata minenegwe mwene data uyu munsi umwaka uza ugasanga niwe umukeneye kubera we wamurabiye ahari, ntiwamurabiye mu maso y'Imana. Gushwana kwabaye hagati ya Paulo na Barnaba ni kwera witwa Mariko yari yanse kugenda gufasha Paulo. Baravuga ati we waranse kujana nanje, ubure ntitujana kuma ngaho, babarashwanya. Ariko Barnaba akamubwira ati uyu muntu mugabo nuwikimazi ni mujane, barabipfa. Iyo uri kuraja gusoma mu bya Jokwa muri Timotheo Tito niho kandi Paulo aza gusubira gushimira wa muntu cagihe yari yigijeyo ngo yambereye wikimazi. Kubaha kibwizwa kubicamwa c'umuntu wese. Mu muco rero umwe w'ikirundi mubi harimo kuraba wa muntu harimo kuraba icicaro c'umuntu, harimo kuraba titre y'umuntu, harimo kuraba umuntu. Iyo siyo respect d'après la Bible. La Bible itwigisha
vya bintu biva indani, kwa rukundo no kubaha, kuko umuntu yaremwe n'Imana, ari muto ari munini. Uyu munsi asa nabi, ejo ashobora kuba asa neza. Ujya nawe wahaye ashobora kuba ari ejo hasi. Bibiri bivuga ngo ni Imana ishira hejuru, ni Imana ishira hasi. Ni Imana ituma umuntu abaho, Imana ituma umuntu apfa. Iyo rero we waravye uko, nibi bintu rero dusanga twakoze ibintu nabi. Rero muri foyer urukubaha kwakabwirizwa rero kuba ubwa mbere, kuko umuntu ari mu shusho y'Imana. No kuvuga ndiko nagerageza ubundi ndafise icigwa cyo kuva ku bantu bari mu fiançailles baragiye kubaka baravyaye, harimo cya kintu cyo kurerera Imana. Rero ndiko ndaca ku masonga ngoma ndangize rero Imana ishimwe. Ngoma rero mvuge conclusion. Urukundo na respect ntibiba rimwe. Somera abi Filipi 3, hari abantu bontera amabuye ngo ntiyasomye amaverse kubera bakunda amaverse menshi. Pere 12 gushika 14. Abi Filipi 3 kuva ku murongo 12 havuga ngo so kugira ngo mpejeje kubihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya gufata kimwe cyatumye nanjye ubwanjye mfatwa na Kristo. Aho kajambo ndabandanya mugafate 13 bene data jeho kubwanjye sinibwira yuko maze kugifata. Ewe mu rugo rero kugira bigende neza, bana kwiyumvira ngo Champions League narayitwaye, ubu naramushikanye mu rugo, ni wangu impeta muri etat civile twaranditswe, abavyeyi barabizi. Asubire rero ahantu bifira. Je nabonye nubu dushake duce bugufi twige. Hamaze kuba kwibwira ko washitse mu bibira gifaransa, parole de bivuga ngo je ne vais pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix. L'ombre, akantu sinibwira ko maze kuba parfait. Kugira ibibibe nkuko misi yose twama turiko turahinduka mu ishusho, tugashushanywa n'ishusho yaturemye, niko no mu rugo ingorane ya mbere niyo kuvuga ngo combo nta mushikanye. Ubu rero tugira tubeho ko nshaka. Tena sanzu zo kumva abagore benshi cyane cyane abakobwa babwira ati nguribuka muri fiançailles, muri fiançailles ndanavyibutse honye cambona utunyugunyugu turiko turarenga, ndavyibuka tuvanye ucumbwira ndatashe gushenga ndagukumbuye, eputa muravanye mwakwera twuba twashitse mu rugo uvuga ati namushikanye, uvuga ati ko yashitse ndamukumbura kubera iki, sinzokwibagira madame yagiye ku kazi hanje ndiko mu bikorwa kankaba namubwira ati uno munsi vraiment ces programmes izi ndako ndiko nakira abantu hama ibi ewa no munsi vraiment hari full abanze ko yavyumvise ndakuba ndi busy duhuye ku mugoroba tutashe, sinigeze mpamagara, sinigeze mbaza wafunguye, sinigeze ngiziki. No kuvuga ngo namaze kwibwira ko nagifasha, nkabona aranda yafunze shinyo gatoya, nkamubaza ati sawa twafuye habaye iki, kwagwa mubwire ko atamwanya na muto wigeze uronka she mu byimbiro bya reka waciye, ariko ntiwibuka ko nakubari kuno musi nza kuba ndi busy. Akantu yamanzindisha none kwambwiye ko arabu munani ya kuri eglise
harundi muza kubonanira muri ville hagati muri ujya mwanya uva muri kuri eglise uja muri ville ni wiyumvire wandika ati sava hewe ndagere mu yindi cengaca mu mutwe niko rero twubatswe twebwe uvuga ati namuhaye ordre du jour namuhaye programme none kuri kivyo bintu atavyumvise ko ndi busy mugabo nabingene bakozwe agoma naho uvuga ati sava hewe aha ndagiye muri ya programme ya kabiri ako karakwiye mwakwatwe ndamuga ati oya vraiment nakuba ariko ndi busy ndakwandiwa no musi rero rimwe nagiye ndiga ati aga communication juste yumve ko wamuciyemwe mu vyumviro gusa buhoro nshanza ndiga ugasanga rimwe navuze kugira bigende neza. Paulo rero avuze ngo sinibwira ko maze ugifata ico nkora niki nibagira ibinyuma sibyo. Hama kandi ngo ndabandanya mu rugo nasanze ni ikintu cyo kubandanya ukunyene imishatsi twama turiko turaja kumwa niko n'urukundo nibahagarika kurukorera kugira Imana abwiye Adamu uti ndagushite muri iryo tongo urituturire uririme uribagare uriki niko n'urukundo na respect bama bariko barabikorera. Mugabo ukibaza ngo umugore waramushikanye ego nyene kwera ya ndero y'ikirundi azavuga ngo niko zubako mugabo ntuzoburi kurubaka kimana uzoburi kurubaka kirundi no kuvuga ngo nyimba hari exercice wagira muri fiançailles nyimba ari message nyimba ari compliment nyimba ari uraberewe nyimba hari abantu batigera banabwirana ko banaberewe ngo arabizi ngo arabizi hari uwo ku rushengero yavuze ati kuje amarambwira ngo kuri anniversaire ngo sinamwandikiye ucango sinambwiye je t'aime ngo none iyo naba naramukunze ngo mba naramuzanye ubasi nibaze ko navyibagiye azora binyibutsa ngo subire ndabimwandikiye. Umviriza ndibagira hama nkabandanya niko mu rugo bimera ntiduhagarika abafise amagazo muhira ntuvuga ngo narakufye mu ndwi zitatu imvura yaguye igazira kura tugasubira kukata niko n'urukundo ndabarahiye niko rwama ruko rurakura ni ikintu nama ndiko ndavomerera ni ikintu niga anuko nagenda avuga ibyaza birampanga n'ubu mugabo nkiriko ndiga iciza nukumenya intege no kurondera kwa muri kurazivamwo. Imana ishimwe. Ahanshenza ndangiriza ku bana sinzi ku bantu bamwe hari amashuri amwe banadukonseya abana banyu mu bima amatelefone kubera uretse ko concentration itakara ariko abana bacu bariko baraba ibirobo ni bariko bararonka iby'ukuri. Abazungu bariko baragira ahantu bashaka ko ibintu byose bizokora ibirobo kuko byobyo nibisaba ropo medical kuko byobyo nivuga ngo ndarusha byobyo nibigiriki umwimbo ngugwire mugabo ari ikintu kirobo kidatanga affection coshobora kopera umutima w'umuntu ushaka ubuzima bw'uzabwe ariko nukuri hari abantu nashobora kuja kwiyarurira hariya ukabona ko araruye n'ivyahijya yecu nibirarane niho hagiye harava kuzana abapolisi ku nyama kubera iki akanyama kaboneka gake rero twakaguye ko nakare niyo myaka wari umaze iminsi atacuraba kendugura inyama kendugura ico kintu batamenyereye nibwo buryo bwiza bwo kwahoza umuryango nukuri muco nshimira papa
hano muri bwa bukene ababarira yahembwa udufaranga duke twiwe ndatwibuka yarasigaye arumba akora duhera tw'uburofa wamenya ko yahembwe niba bahifana wamenya ko yahembwe utashe kumva isosi y'inyama kandi atatiye mu babayi ngo amoteje oya yaguze aho rero mu minsi nikurikira ntimwamuzi ingene bigena mugabo akanyama yakaguze agafanta yakaguze no kwica ndakimushimira aheruka kwigira ariko ndakimushimira rero natwe iyo byashitse uburyo bwiza bwo kutunga imiryango terimwe frustration des fois abana bakabimpabe ikintu cyose kije yopfa kwiruka defico kintu wagishoboye kukironka ihebe ugira imbuto bivye mu mutima wiwe imbuto y'amajambo meza imbuto yo gutera intege imbuto yo kwankuraja twe ni bande bazi ko ijambo wumva ku muvyeyi kenshi yamari ibyo utakoze neza na Fredo Misho y'ibitutsi umuvyeyi baragutumye mbongo gasi we wanje bra aragutumye kenza n'irya nuze wa kirofa umva Fredo Misho aragutumye Fredo Misho n'igitutsi rero ivyo bintu uburyo bwiza bwo kurema abantu mu mitima bakeye ni kubiba imbuto y'urukundo ni kubiba imbuto y'amajambo meza ni kubiba imbuto yo gutera intege ni kubiba imbuto yo gukuza kuvaloriza uri mwiza mwana urabishoboye mwana bya bindi byo kutunga abana umwe akakaraciye ubwenge akanigaciye ubwenge si ubwenge burya bose hajya abana barumva mwaye muzi ko niyo uteye intege umwe we no musi twamanya ambwiye ati abana banje undagowe ndiko ndabasengera umwe bari karumviriza ibyo nasengeyo nenze nkavuga byinshi kuri uyu nkavuga bike ngo je ngo wavuze ngo je wansengeye bikeye abana batowe donc ibyo nibyo bizotuma turi kusanga tuko turaheinitializa urukundo hamwe no kubaha mu miryango yacu Imana ibahezagire hahigwa ugenda atabivuze byose kugira ngo baze bongere kumutumira merci beaucoup rega dukomera amashi Imana